muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani bibwira ko bumvigwa iyo bagwije amajambo, ntimugire nkabo kuko so wanyu azi ivyo mukeneye mutarigera mubimusaba. Mweho murasaba mutya: Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rininahazwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka bigirwe ku isi nko mu ijuru. Nuduhe vyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurira ibicumuro vyacu nkuko natwe tubirekurira ababitugiriye. Ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Nkako niwagirira ikigongwe abandi, so wawe wo mu ijuru azokikugirira. Ariko nutakibagirira, na so wawe ntazokurekurira nawe ibicumuro vyawe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turiko turasozera mu bisomwa vya mbere twumva amajambo y'Imana adufasha kubona igikorwa c'Imana mu bahanuzi bayo Eliya na Elize. Umwanditsi w'iki gitabo c'ubwitonzi agaheza akadufasha kugaruka ku buzima bwabo ngo dutangarire na cane cane ubugamburutsi bari bafitiye Imana, ukwemera kutagira imvange be n'ubutwari bari bafise. Nugaye nivyo bintu bitatu twohakura kugira ngo natwe bidufashe kumva ingene Imana n'ubundi igihe twizigiye ijambo ryayo. Hari akajambo kigeze gucamo kugira ngo Eliya hari ikintu yakoze gikomeye ngo kubw'ijambo ry'Imana arazura wari yapfuye ngo kubw'ijambo ry'Imana. Ako kantu rero kubw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirashaka kudukoreramo ibitangaza vy'Imana. Tuvuze ibitangaza vy'Imana nicyo tubona tuti tuza kuva ngaha twese tuba nka ba Eliya, tuja ku mpanda bose tubazure. Oya si ivyo, nitubone gusumenga kuzura bapfuye ni barya bashitse mu ivu. Ijambo ry'Imana wenyene bwa mbere rikabanza rikagufasha kuzuka, gusubira kugira ubuzima bushasha muri wewe, kugira ngo ivyo vyariko birapfa kubera ibinabiri yaduca nko mu buzima bisubire bitore akanovera, bisubire nugira nti umwizero mushasha w'ubuzima ukuvyaremwo ubutwari bwo kureka ngo Imana igukoreremo. Aha kandi niho duheza tukumva igituma bishika Eklezia mbere ku munsi sinibishika rimwe, ku munsi ikamira iratwereka abantu babayeho nkatwe, kumbure no mu bihe bigoye mbere gusumba n'ivy'iwacu, bitari bibangukiwe, bitari bifise internet nkuko iwacu. Ego niko nabo nyene batari bafise kumbure n'ibitoro, batari bafise ibinabiriya, mugabo ukabona ingene Imana ibakoresha ikabakorera mu ivyiza vyayo, kuko gusa nabo bashimye kuyiha urukundo rwabo. Imana irumva igihe tuyihaye umutima wacu wose tukayikundira, ntituyizibiza ubwishime bwacu, ubwibone bwacu canke ubwoba bwacu, eka n'ibindi ushobora gusanga bishobora gucunyacunya ijambo ry'Imana bikaribuza gutanga ivyamwa vyiza. Vya bindi vyose bifatiye n'ubundi kukwirondera kwa cane kurenza urugero, gasanga ntitwirondera mu Mana, twirondera gusa mu vy'isi bikazibira Imana. Ugasanga turashobora gutsindwa n'ubwoba bikatunanira kwizigira Imana. Uyu munsi natwe dusabe ngo Umukama asubira dukaburemwo iyo ngabirano yo kumugamburukira, iyo ngabirano y'ubutwari bw'ukwemera, kuko Umukama tubimusavye arabiduha. Naco gituma mwumva kandi no muri iyi minsi acagaruka akatuyagira cyane ku gisabisho
ejo Yesu ariko aratuyagira ingene twosenga kandi akatwereka n'ibintu biherekeza ugusenga kwiza, ibigira igisabisho cyiza imbere y'Imana. Yarabanje aratubwira ati icyambere mwo kwirinda kubigira ngo mubonwe, kubigira ngo mubonwe. Kagira ati bigire kuko uzi uwo mubisangiye. Ico kiragaruka uyu munsi kandi ahagira ati ngo ntimugwize amajambo. Hari abantu benshi kugira ngo batwereke ko muri ya mvugo nyene y'abaporodi, murazi ko dukunze kuja kubatira imvugo ngo ko ari mu mpemu, uko arimwe amavuta, akabaragura ibintu vyinshi ugira kwereka ati nduzuye. Ntawuzi bimwuzuye, gusuzuma neza ibimwuzuye kandi bigoye gusuzuma, uheza ukabirabira ku vyamwa ibivamwo. Ivyamwa suko Yesu omenga aratubujije gufata umwanya wo kuvuga ibisabisho, ko ari imyanya tuvuga ibisabisho kandi vyinshi kandi bikomeye, umwanya muremure sivyo yagombye kuvuga. Mugabo aragombye kutwumvisha ati mukinaho ufise ibisabisho vyinshi wame wibuka ni wewe ukeneye gutura, kuko mu bisabisho uretse ko dusaba Imana turaharuhukira tukayibwira turushe. Hari igihe Imana itwumviriza tukayisenga nk'abariko barasuka ibibaremereye kugira ngo ibaremurure. Imana irazi kutuvura meme psychologiquement. Hari abantu urubona baje kabona yuko barushe nko mu isakramento ry'ikigongwe, ko kenshi dusigaye dukara gose ugasanga abantu barashaka kuvanga isakramento ry'ikigongwe na écoute, bigacangana ukibaza uti none cyukuri turi mu biki. Mugabo kabona uti uyu muntu ararushe, birukagira uti nta kundi ndemeye guheba n'ibindi, ndamuha umwanya abanza suka umubabaro wiwe ngaho. Sukuvuga yuko umenga rero nivyo biko ari byo bica bikondora Imana. Oya, Yesu atubwiye ati Imana isanzwe ibakunda. Ntuyibone nk'uko umenga ni nk'umuntu wundi asanzwe ugiye kubwira. Ibizi bidushikira vyose kandi ivyo biraryoshe kubona uti ibi byose ndiko ndabamwo Imana irabizi, biraremesha cyane. Yesu akagira ati rero genda mu gisabisho ufise ubwa mbere ayo madisposition, n'igihe ugiye gusenga ukabanza ugakabura muri wowe ukavuga uti ngiye guhura n'umuntu andindiriye. Je mu bintu bimbabaza iyo nasivye igisabisho canje nico, hari hirandevous y'Imana nataye. Sinasivye kuvuga ibi, mugabo hari hirandevous nataye kumwe n'Imana. Kumva yuko udahemutse ku rutonde rw'ibintu wategerezwa gushikiriza, ahubwo uhemutse kwisango n'umuntu. Kandi umuntu uzuti iyo ndamusavye mvayo nuzuye, iyo ndamusavye mvayo nsa neza, iyo ndamusavye mvayo ndemye nkize, iyo ndamusavye mvayo numva abantu ndabakunda, numva abantu ndabakunda, numva umenga bose nobaho umuhezagiro wa yose. Wa yose nuwangahe? Umuhezagiro wa Mariaton yose miliyoni amajana ngahe. Ukumva yuko ari uguhura n'umuntu kandi agukunda urukundo rurengeye ibyo ushobora kwibaza. Umukama akabandanya twigisha rero, ejo mwarumvise atwigisha ibiherekeza igisabisho, uko kukigira muri uko kumenyana n'Imana ubwa mbere. Kongera akagira ati biherekezwe kandi n'ibikorwa vyiza, ibikorwa vy'ikigongwe, gutabara abandi, mugabo n'ubundi muri ubwo bumenyane, ako kanywa babuko mu mutima n'Imana. Nturondera imisi yose yuko umenga byoca bija kuri profil canke kuri statut. Atari ko gushira ibintu kuri statut umenga vyari bi, mugabo ubigize mu ntumbero yihe, kumva intumbero nyamukuru bwa mbere y'igisabisho. Ariko kandi akagira ati igisabisho ni intambara, ni komba, haraho kigusaba kwitsinda, kwisonzesha,
kugwanya ikibi wumva kiriko kirakwinjirana. Uyu munsi naho akatwibutsa ati ivyo vyose ukumva yuko mubisangiye na so wawe azi vyose. Gusenga ni kubu kuja kumukondora, ni kubu kuja kumwemeza, ni kubu kuja kumwiyereka, je urabona mkamane jewe ni sawa. Bariya bagesera nibo babituma. Hari abantu barabaza kwirega gutyo, je pati jewe ni sawa, abana banje nibo bantirimutsa. Genda wazana bari bo birega, rero wowe ni sawa niwigire. Oya, Yesu akagira ati nukuza imbere y'umuntu adukunda atuzi rwose ugacuza nawe uri mu kuri kose, uri dans la sincérité et l'honnêteté intérieure, kuza uri mu kuri kose muri wewe imbere y'Imana, kubikabura muri twebwe. Ariko kandi mwumvise igisebo ca Dawe wa twese, kumbure kugisigura gose cyo twava tuhateba kuko kirimo inyigisho nyinshi, ariko nagomba ngaruke kuri uku kuntu naco nyene kigaruka ku bintu bibiri. Mwumvise hari igice kimwe kirora ku Mana, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe buze Mukama, ivyo ushaka biranguke. Igice ca kabiri, uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurira akabi kacu nkuko natwe tukarekurira abandi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukiza umubi. Igice ca kabiri gifatanye n'imigenderanire yacu hagati yacu n'ibitubeshaho, umukate w'uyu munsi be n'intambara tugwana na kabi. Igisabisho cacu kirategerezwa kuza kiragaruka ngaho, kikabi kitwugururira ku Mana, ariko atari y'amano mengeze mu bicu, kikaba ikidufasha kandi guprena conscience y'imigenderanire yacu n'abandi, ivyo turimwo kumwe n'abandi hanze yo mwisengero. Igihe turondera umukate wa misi yose, igisabisho cawe kiraza kigatagatifuza akazi kawe, kuko ni urondera umukate. Ujya mukate dusaba uvuga ibintu vyose vy'ibikorwa dukora kugira ngo turabe ko hari ico twokuramwo kidutunga, atari uyu munsi gusa, mbere kinadutuma n'imbere hacu tuhugurura neza, tugateza imbere ubuzima. Hari igihe umenga tuvuye gusenga tugaca dukorokera mu kazi, kamenga Imana tugize tuti ubu rero sigara muri kajya gasengero kabikira Mariya umuvyeyi wa kamwemwe, wari ibintu vy'amafere yanje ngire nanje nkore. Oya, gishike hariya, gishike hagati y'imigenderanire yawe na mugenzi wawe. Kigukaburire kwibuka yuko hariho umubi ari muri ubu buzima. Ntugende nk'umuntu w'ikigugu abona umenga isi umenga ni nk'ijuru. Isi si juru, hariho umugwanizi tugwana umubi, yamariko aragomba kudushira ibiti mu maguru, yamariko aragomba kuduteranya n'Imana, akora mu buryo bwinshi, mu mayeri menshi. Mu gisabisho cawe umukama mu magara make yawe, mu buto bwawe, akaguha kuba umuntu w'ijisho ribona rwose ingene uyo mugwanizi ariko aragomba gukora nabi, akagufasha kumva igihagararo c'uguca bugufi utegerezwa gutwara c'ubwitonzi, kugira ngo ubwa mbere wewe ntugwe mu mitego yiwe, ariko kandi ushobore no gufasha abandi kutayigwamwo no kuyivamwo, no gushobora na wewe nyene kuva mu mitego mibi ushobora gusanga waba baraguyemwo kubera umugwanizi. Yesu akatwereka yuko igisabisho cacu gitegerezwa kuba une prière réaliste, iraba ivyo mwijuru mugabo ikamanukana ijuru mu vy'ubuzima bwacu bwa misi yose. Dusaba kugira ngo igisabisho cacu came cyuzuye neza gutyo, kikatwerekeza ku Mana, ariko kikatwerekeza kandi ku buzima bwacu bwa misi yose,
ijuru rikanywana n'isi muri twebwe mu gisabisho cyacu, isi tukayidugana mu ijuru mu gisabisho cyacu. Waruzi ko hari ahantu uri kurasenga udugana isi mu ijuru, utwara isi ukayinjiza mu mutima w'Imana, kandi ukaba nugira nti force d'attraction ihamagara Imana muri ubu buzima. Imana ikumva iti hariho umuntu ariko arampamagara mu kuri hariya, ikamanuka iwacu, ikamanuka mu iradiyo, ikahatanga umukate wa misi yose, ikahirukana mabi, ikahagwiza umucyo. Ivyigiriye ngaho ikazirabigira no kuri ariko arasengera hariya, no kuri ariko arasengera hariya, tugasanga ubuzima buriko buregeranira mu Mana. Dusaba umukama w'igisabisho cyacu kize kiratwegeraniriza ubuzima bwacu bwose mu byo bucamwo byose mu Mana, ngo Imana nibe iyacu ishinga ihema iwacu, natwe tubabe Imana koko. Amen.